Yesu arine abandumwe mu Imana yagiriye neza. Yesu nashimwe. Imana yarangiriye neza impagakiza. Yesu nashimwe. Imana yarandokoye inkura mu muryango atabagizwa bagwiriyemo. Yesu nashimwe. Ndashima Imana yarakoze nje kuvuga ingene Imana yabanye nanje. Yesu nashimwe bene data. Jewe ndeka ncagagure uko umwanya ni muto. Nukuvuga jewe narakunda bakizwa kuva kera. Yesu nashimwe. Ariko narahiga n'agakiza kanje kazoja sinabona inzira. Ariko bene data aho utabona inzira Imana yo irabona inzira. Jewe Lieve hari umuntu yamaye akarorero, umuhungu yitwa Lieve wo muri Katuruwa. Yesu nashimwe. Uwo Lieve twariganye imyaka itari mike, twageranye nevyeme mu w'icenda twigana. Nukuvuga twebwe hageze ko dukora ikibazo twarestara ikibazo, twambara amapantaro ya uniforme n'amashati yera. Twebwe twaravyandika ikibazo cose twaza tukizi. Ariko uwo Lieve n'uwo bitwa Israel, jena mwise Israel ariko witwa Israel. Yesu nashimwe. Uwo Lieve n'uwo Israel ntibigera bestara ikibazo. Yesu nashimwe. Twaravyandika bo bagatora Bibiliya bagasoma, ariko twebwe twakoresha trisheri. Nukuvuga twaragura n'ibibazo nk'umuprofe aduha iyo kuru, tukabwira umwana wiwe akatwibira ikibazo tukamuha amahera. Yesu nashimwe. Niho nabone Imana y'abakizwa bene data. Ndavuga ati mbega uyu muntu wewe atiba ikibazo nuwahehe ameze gute? Niho numvaga n'umupanikoti. Yesu narinzi umupanikoti carico ntaco narinzi. Hanyuma uwo muhungu Sira agira umutwaro wo mwibanga, arabwira Imana ngo Mana warina ni wamuhagakiza, ngo nanje nzogushimira, ngo nongere ndamuhiye Bibiliya, ngo niryo sezerano sezeranye. Yesu nashimwe. Uwo mutwaro ugendana jewe n'ukuri ibintu by'imitwaro ndabimenye nje muri panikoti. Sinarinzi ico bitwa umutwaro icarico. Hanyuma tubamwe ubwo buzima, jewe niho navyara umwana wanje w'ifura uwo bitwa Princesse. Umwana wanje nukuvuga barangiriye cesarienne mu kuko ruvyaro rwa mbere chamba infecte. Maze kuba infecte nukuvuga jewe munda barankanya misi yose mu gatondo abaganga, namaze amezi 3 mu mivo. Hanyuma bavuga ati umuganga afise ibiro vyinshi naza kanye munda kwa Aline amashira veyo. Yesu nashimwe. Aho bashaka kuraba ukuntu batosubiramwo kunkora, ariko ntivyakunze bene data. Barambwira ati we vyananiranye tugomba tugusubize muri bloke. Sotanze ku kazuba nkabona uruhande rwanditse ko bloke n'abantaye nk'ibiro 3. Yesu nashimwe. Umutima wanje wacumvamo bikanka gose. Baransubiza muri bloke, barantera anestesi ziranka kufata, barankora mbona n'indobo y'amaraso ngaho impande yanje. Yesu nashimwe. Ariko rero uwo mwana ndamutahana nanje ndataha. Niho rero naja umwana wanje amaze amezi 4 atangura kugwara, baramuhishano. Ninatoye umwana mwiza cyane, abantu bavuga ngo namuvyaranye n'Abahinde. Yesu nashimwe. Ariko rero Imana yo mwijuru ikimbere isura umwana wanje isanase. Yesu nashimwe. Yesu wacu aradukunda bene data. Yarafise imishatsi nk'iy'abazungu, akaba afise umubiri umeze nk'uw'abazungu. Abamubona bose baramubonye barabizi. Hanyuma uwo mwana nkamukunda cyane, maze kumukunda gose amaze kugwara turamuvuza ku mavuriro atandukanye biranka. Yesu nashimwe. Twaramuvunjije i Bujumbura, ndaja kubapfumu urumva ko ntari bwihane, ndondeza ingwara uwo mwana yaragwaye, ariko iyo ngwara twarayibuze. Ivyo bimaze kugenda uko niho rero Imana yaruri ku muntu ahantu ngwariye. Bene data arambwira ngo Imana yantumye mwishambe ngo sengera umwana wawe. Yesu nashimwe. Ngo ariko maze kumusengera ngo uzoce wihana. Bene data naroyumvira
agakiza kanje yo kazoca nkabura. Hama rero baramusengera arambwira ati guherejo uzoca utaha. Umaze gutaha nukuvuga ntuzongera gusubira mu bitaro. Bene data uwo mwana afise imyaka 6 niyo fura yanje kugera n'uyu munsi ntarongera kugwara ngo subire ku muganga n'umunsi umwe. Rero jewe niho naboneye Imana candaza ndihana uwo muntu yari umupanikoti ndavuga ati nanje iyo Mana ivuga niyo nkurikiye. Yesu nashimwe cankurikira iyo Mana yanje. Haheze igihe jewe rero nukuvuga ntarihana kubera ubwo bubabare nagize naciye nja kuri planning. Ndabwira umuganga ati ndaje kuri planning. Imyaka yose ibaho myinshi planning ibaho abariyungirira. Yesu nashimwe. Hanyuma barambwira ngo hari hakanyuzi k'imyaka 12. Ndavuga ati nako nyene. Ndabaza ati mbega nta 15 canke 20 gahari? Oya nta gahari. Bona k'imyaka 12 ari mu Kigarama bashira mwako nyene. Bene data maze kwihana Imana irangendera. Imana irambwira ngo nta juru ry'abicanyi rihari. Yesu nashimwe. Imana irambwira ngo Aline ngo mbega wopfa mw'ijoro woja hehe? Ngo nta juru ry'abicanyi rihari. Bene data twiga Imana rirateye ubwoba. Nazimutse nza guhiga abaganga ngo bakampuremo. Abaganga bararahira kuko bobo baguha keya ugenda kugashirisha ngo kuko niho binjiza ugakuza ngo nta mafaranga binjiza. Barandahira ndaja mu buhere kuri ABF naho barandahira candambara imbere y'umuryango w'urugi ruja kuri planning. Ndarira ndakoma induru ndavuga ati mutanguye mu kano kanyuzi simba ngaha kandi nta muntu asubira kwinjira mu muryango wa planning. Barambaza ngo wafashwe n'ibiki? Ndavuga ati jewe Imana yangendeye nta juru ry'abicanyi rihari. Abaganga baratangara. Nibaza kugenda uko ikintu caciye gikurikira niho umumama umwe yahora ari ABF nimusubira kwinjiza umuntu n'umwe mutanguye mu kano kanyuzi. Yesu nashimwe. Ndarira ndakoma induru. Abari mu yandi maserivise baravoye baraza kuraba ikiriko kirangiza. Yesu nashimwe. Ariko ndababwira ati Yesu yanyeretse arambwira ko atajuru ry'abicanyi rihari. Bene data niyo planning narindimo yari maze nk'imyaka 2. Abadayimoni bari bafashe igitereko canje baragishona barakibarira namani ngwafira bakabura ingwara. Ariko rero Imana irambwira ngo ni planning wari wagirishije ngo ndabohoye mwana wanje wo kandi ngiye gusura kuguha urubyaro. Ntwarinda mbyara umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa niwe wa 2. Maze kubyara uwo mwana wa 2 aheza amezi 3 ntwari yindi nda. Yesu nashimwe. Abaganga bari bambwiye ngo utagirishije planning ngo wowe ntuzobaho. Ndababwira ati jewe suko. Hama ndayitwara nta ngorane n'imwe. Hageze kuja muri bloke agomba kuja muri bloke asigaye nk'indwi ndasenga Imana. Imana irambwira ngo ndungitse abamarayika 4 ngo bahagarare mu mfuruka 4 zigize icumba ca operation. Yesu nashimwe. Ngo bazokwitangira imbere. Yesu nashimwe. Imana imumura amaso inyereka abo bamarayika bari muri bloke bakikije n'inkota zaka umuriro. Yesu nashimwe. Bimaze kugenda uko ndagenda muri operation barangirira operation mbyara umwana w'umukobwa uwo wa 2. Haheze amezi 3 ntwari yindi nda. Yesu nashimwe. Ariko nari narasenze ndabwira Imana ati Mana urabona ko mpaye abakobwa 2 ndashaka umuhungu nawe. Haheze nk'amezi 3 urumva none naca ntwari nda. Jewe rero hariho ubuntu Imana yangiriye kandi bukomeye cyane. Bene data kuba inshuti ya Yesu biraryoshe. Nukuvuga jewe Imana hari ukuntu ishaka nko kumbwira ikintu irungika nk'umuntu nko mu masura amwe nko muri mwebwe akambwira ati akavuga nko mu ndimi nk'umuhanuzi. Yesu nashimwe. Mbona umugabo duhurira ahantu ku mugezi acarambwira ngo mbega urabizi ngo iyo ndufise ngo ni yagasuguru. Yesu nashimwe. Ndavuga ati shimwa Mana. Navyuze mw'ico gitondo ndabwira umugabo wanje ati nahise n'ijuru
ntivyovaho ati mfise inda y'umwana w'umuhungu. Yesu nashimwe. Umugabo wanje arambwira ati tuzobiraba. Wowe yambwira ngo abana n'abana, ariko jewe narumva mvyaye kabiri ntaravyara umuhungu, narumva ko shaka umuhungu vy'ukuri. Nkagenda mw'isoko nkabona uduhuzu tw'abana b'abahungu nkumva notugura. Yesu nashimwe. Niho rero naca asanga ngiye muri ecography mfise iyo nda y'umwana w'umuhungu. Yesu nashimwe. Abaganga n'ubundi barambwira ngo tukugira planning, ndavuga ati ntivyokunda. Niho rero aheza amezi abiri naciye ntwarinda ariyo y'uwo mwana afise, ntwarinda haheze amezi abiri. Yesu nashimwe. Jewe rero ndagwara, ndivuza ishano, ndivuza indwara zose ntazi ko mfise inda. Yesu nashimwe. Imana yarabinyegeje, ariko imbere ntwayinda Imana yarambwira turafise inda. Hakaza nk'umuntu akambwira ngo urafise inda mw'ijoro ndyamye, ariko Imana irabinyegeza. Niho naca nja muri kira y'Ubujumbura kubonana n'umuganga wo mu nda, hama acambwira ati banza ugirishe ecography turabe ikibazo ufise mu nda. Umuganga barangira ecography baca basanga afise inda. Yesu nashimwe. Aca arambwira nje kubona n'umujenekologe azonkurikirana kubw'izo mvyaro nari mvyaye za hafi na hafi. Ico kimaze kugenda uko ndagenda, umuganga ndi imbere yiwe bene data arambwira ngo agize ecography, aca arambwira ngo ufise inda. Ngo none wewe ngo iki gitereko cawe ngubona kimeze gute? Yesu nashimwe. Basanga igitereko carashwanyaguritse. Yesu nashimwe. Kubw'ayo ma operation ya hafi na hafi bene data, hanyuma acarubika imashini. Amaze kubika imashini acarira. Yari umupapa akuze cane vrema, sinzovyibagira. Ndavuga ati none arijijwe n'iki? Hanyuma arambwira ngo Aline ngo ufise imyaka ingahe? Ndamubwira. Arambwira ngo ufise abana bangahe? Ndamubwira ati ufise abana 3 n'iyindi igira 4. Arambwira ngo mbega urazi ikintu kigiye kuba? Toya. Ngo wewe ngo abo bana bawe ngo bazoregwa na mukase. Yesu nashimwe. Arambwira ati mbega urazi igikomere ca mukase? Abana bagiye kuregwa na mukaso. Ati wowe burya rero warishe, kuko wewe nta bwenge ugira. Ndamubwira ati jewe ubwenge ndabufise. Arambwira ati wabujijwe n'iki kuja kuri planning? Ndamubwira ati nta juru ry'abicanyi. Yesu nashimwe. Amaca arambwira ngo usenga he? Ndamubwira ati ndi umupantekote. Ngo ntiwumva vya bintu babahenda, ubwenge bwanyu barabucuritse. Yesu nashimwe. Ndamubwira ati ntibaduhenda na buhoro, je nabonye Imana yaremye isi n'ijuru kandi nawe ufise kububasha. Bene data aca aranyereka ico gitereko canje, narabize kwa kwizera kose guca kurahera. Hanyuma kumaze guhera ndarira, ndakwira ibitaro byose ndarira, ndabona umusazi. Ndavuga ati ma uremeye ko mfa? Narakwizeye kubera ikumeze nk'uvuga Mana, n'abantu mva bakwizera bagatabagwa. None raba ndapfuye, nari kuja kuri planning nkamara igihe ntavyaye, igitereko kigakomera. Yesu nashimwe. Haraho Imana itureka, ikabanza ikatureka tugaca mu bintu bikomeye. Hanyuma amaze kurira ayo marira, ari n'ivyo yatinye kumbwira, atuma umuganga wundi. Maze gushika muhira ajyanye ntoye telefone, uwo muganga arantelefona arambwira ngo burya igihe co kubaho cararangiye. Yesu nashimwe. Uwo muganga yararavye wasanga nta buryo yo gukurikirana. Bene data ndatubwenge ndabura ivyo arivyo. Niho rero naca mvuga ati ngira mbaze abaganga bakomakomeye. Turafise umudokiteri ari muri France akora hariya nyene. Ndamubaza ati jewe ufise ikibazo c'igitereko, igitereko canje carashwanyaguritse kandi mfise inda, ndabigenze gute? Mbwira ndahiyo ufashe. Arambwira ngo ahubwo imisi yo kubaho yawe yarangiye, ngwino nta hantu namwe bakora ibintu nk'ivyo. Bene data numvise ibijuru birambereye ko ndavuga ati vuga Mana, ndatari utwana twanje tungana nk'uku, ndasara hoca nsara nk'igicuro nyinshi. Aravuga ngo Aline ngo ndababaye ingene uri ikijuju c'umugore, ngo wamenga uciga wari uciye ubwenge ngo ari kuri kijuju, ngo wabujijwe n'iki kuja kuri planning. Ndamubwira ati nta juru ry'abicanyi rihari. Hanyuma rero niho naca nja kuri Tanganyika Care. Ngiye kuri Tanganyika Care, umuganga waho turabonana arambwira ngo
mwene data gusa mbega usenga henda umupanekoti uwo mumama vrema hejeje kugira ecography acarambwira ngo abana bawe ngo bazoregwa na mukase ngo imisi yo kubaho yawe irarangiye. Hanyuma ndarira nibuka umumama umwe yari yamerekeje tuja munsi y'ibiti nyahantu turarira turakumbagara kandi yari umumama w'umukozi w'Imana mbona afise kwizera gukomeye w'Ubujumbura ariko aravuga ati kwizera kwanje kurarangiye. Yesu nashimwe bene data. Hano bimaze kugenda uko niho nasubirayo randevu bampaye igeze. Yesu nashimwe ndasubira kurikira uwo muganga acarambwira ngo twariyumviriye ngo nkabize nyene mu bihugu bitandukanye. Yesu nashimwe acarambwira ati ikintu twasanze coshoboka conyene ngo nukugukora tukagukuramo igitereko tugakuranamo n'umwana tugata ukabandanya kubaho. Yesu nashimwe ndamubwira ati muga ivyo mwaravyize kandi ni sawa ariko nanje hari Imana nizeye. Yesu nashimwe ndamubwira tumve ndakubwire mbega uzoseruka imbere y'Uhoraho wuzuye ibitenga vy'amaraso ku ntoke acarambwira ngo mva imbere wamunyimbiriwe. Yesu nashimwe wica kijuju c'umugore ngo caje ngaha gute ndamubwira ati jesi ni kijuju ahubwo nizeye Imana ikomeye. Yesu nashimwe none cyangwa kurondera undi muganga kuri St. Joseph none barambwira ko bidashoboka bene data. Ibyo bimaze kugenda uko jewe ndaja mu bitaro nagwaye cyane kubera ico kibazo c'igitereko nararibwa hamumenganye n'ubuzima burarangiye narashobora no kuza ngaho gusenga nkatangura kuribwa nacasohoka nkagenda. Yesu nashimwe ariko rero ndaguma mu bwo buzima niho rero naja mu bitaro barantera imiti yose ishoboka ndayeho nk'amajorane umugabo wanje yatanga nk'imiliyoni 7. Yesu nashimwe umutware wanje Imana imuhezagire yarambaye hafi arambwira ati uzobaza ahantu hose hashoboka nzogukorera igishoboka cose. Umutware wanje Imana urumva mushobora vyose yaremye isi n'ijuru izoguhe kurangiza neza kandi ukiri muri isi nyene ndagusaba umugisha w'amabara yose Imana izoguhezagire. Bimaze kugenda uko twebwe no kuvuga umugabo wanje twarapfa ngaha nka saa sita z'ijoro cyangwa saa 7 z'ijoro namaze gufatwa tukagenda kuko ku bitaro bari baranyirukanye bari barambwiye ko bidashoboka sinzosubira no kuza guta umwanya ndabatesha umwanya. Yesu nashimwe kuri hopitale y'Ingozi hama barafata bakanyera imiti iyo miti naco yamarira ahubwo umutima wacu duga impemu zikagenda bikanka kompema. Yesu nashimwe banshobora mwayo maserumu jewe namaze kupfa mwinuvuga ati navuye nko mwisi umutware wanje akafata kuri zimodoka tukagenda turagenda araho twashika i Bujumbura saa 9 z'ijoro tukarara turagenda tukazimira ni kenshi twazimiye twataye amayira. Yesu nashimwe kubera itiro nanje ububabare simenya naho ngeze araho twashikira nko mwikambi y'abapolisi twataye amabarabara abapolisi bajya abasoda bakatubwira ngo mugiye hehe bene data Imana yacu irahambaye ati tugiye kurikira kiriyihe kira hospital ngo rega mwahataye ngo saha tukava ngaha no mukayanza twaharenze. Yesu nashimwe bakaturangira amayira hama tugashikayo bakantera imiti niho hacaza undi mujenekroge barambwira ngo wameze neza n'umwana mwiza muco umusaba ko yo guhindurira kugira ngo ugende kuri we. Yesu nashimwe bimaze kugenda uko uwo mujenekroge aje ndarira bene dataraho ndiamarira nkarengerwa kubw'ibintu Yesu ankorera hama nkarira nkamubwira ati jewe mfise ikibazo iki ivuriro baranyirukanye hopitale militaire baranyirukanye aha naha baranyirukanye. Yesu nashimwe hanyuma bimaze kugenda uko ikintu cyaciye gikurikira uwo mumama acarakura ngo nzogukurikirana ngo ariko rero ngo uzoza n'umugabo wawe ngo aze kubanza sinyire ngo naho uzopfira mu maso yanjye
banje bataco bazoza kumbaza. Yesu nashimye. Umugabo aragenda arasinya, amaze gusinya uwo mugore acanemera kumurikirana, ariko harageze igihe nawe naradegedwa. Uwo mugore ndabona ko yankatiye yamevye, ariko ndabwira Yesu ati Yesu usanga ari we nakurikiye, ndagomba wiyerekana aha hantu. Ndasenga ndabwira Imana ati shirako ikindi gitereko Yesu, igitereko canje ugihindure ushireko amapiese dore shanje. Yesu nashimwe. Bimaze kugenda uko Imana yarabikoze, naho nama mu bitaro buri gihe, ariko Imana irashira kandi mapiese dore shanje. Hanyuma y'ibyo umutware wanje hageze yuko asubirayo gusinya, n'ubundi arasubirayo. Amaze gusubirayo aramubwira ati tuzomukora habura mu kwezi n'igice. Yesu nashimwe. Hanyuma rero avuga ati nta ngorane, uwo mwana toje tumushira muri neo. Ariko ndabwira Imana ati Mana ndasavye iyo neo na toji ibe mu gitereko canje. Yesu nashimwe. Imana irangira neo na toji mu gitereko canje, nukuvuga bankoze habura ukwezi n'indwi imwe, ariko umwana wanje yavuze akwije ibiro nta neo na toji yigeze ajamwo. Yesu nashimwe. Imana muri broke nari napfuye, umutima uraduga, impemu zirahera, abaganga barakorakorana, ariko rero ndavayo. Imana inyongera ubuzima. Urugendo rwanje rwagenze uko. Hariho Imana ikora, hariho Imana ivuga, hariho Imana yihesha icubahiro, hariho Imana yumva amasengesho. Nawe urashobora kuba ufise umutwaro umeze nk'igihome. Yesu nashimye. Ariko nagira ndakubwire Imana iraje kubwira uyu munsi nyene guhumura ibyawe yarabibonye. Nagira cesaba abakozi b'Imana babyaguruke mu byubahiro byabo, baze baturamike ku biganza n'umutware wanje. Yesu abahezagire cyane. Mwirukiro Mana Data wa twese uri mw'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo niwakira amashimwe Mana. Turagushima Yesu Mwana w'Imana nzima, mukozi w'umuhanga. Isi itarabaho wariho, uyu mukozi w'umuhanga Yesu Mwana w'Imana nzima, urahindura iryasa guhinduka, no hanyuma yakarabaye urakora. Niwakira amashimwe Mana. Akira amashimwe ku bitangaza warabikoze, akira amashimwe uriniho. Amen. Akira amashimwe Yesu Mwana w'Imana nzima, akira amashimwe uyu munsi Mwami. Kanyami turadugije amashimwe, Shenga yaradugije amashimwe. Turumvise ibitangaza wakoze muri kino gishinga ntahe. Yesu Mwana w'Imana nzima, turasenga muri wese ari ngaha yumva Imana mu mutima. Mana igiye guhindura ibijyaze guhinduka ku muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Turatayamuje ibisigaho biri hose umurani wake mu izina rya Yesu Kristo. Abanyakanya nibabona Imana, bakoze Imana tubona Imana. Urakoze Mana, uracyakora itangaza. Haleluya. Uracyarema ibitariho bikabaho, uracyahindura ibyazo bitera ibibazo ntibishoboka bikagaragara ko bishoboka. Waraye wigisha abantu bitera Imana, Mana ishobora byose. Baratangaye ati arini Usman usenga imeze gute? Ati ndumupande kote. Mana turagushima kwa mwishaje Imana ya pande kote yawe Mana. Haracyari ubasha, haracyari ubushobozi uhindura ibyaza guhinduka. Amina. Urakoze Mana yera, iko dusengeye uyu mushinga ntahe, uyu mugabo harine Mana. Turamusengeye Mana, umwiyereke Mana, umwiyereke ko hari Imana, umwiyereke muri pande kote hari Imana, hari Imana.
wese guhinduka. Hari Imana no hanyuma akabayikora umuhagakiza umuhe kwihana. Turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Mana umugendere bibitangaza bariko umukoreye mwami, bimwigishe Mana yera, bimwigishe. Urakoze Mana. Akira amashimwe, akira amashimwe. Abanyakanyami turadugije amashimwe, abakozi bacu turadugije amashimwe. Mana mwijuru nimubyumve, turadugije amashimwe. Abera turadugije amashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Abagabo Mana turadugije amashimwe, abakenyezi Mana baradugije amashimwe. Barumvise yuko Mana uri kumwe nabo. Abakobwa baradugije amashimwe n'abasore. Abakozi bawe turadugije amashimwe Mana. Urakoze cyane Mana. Urakoze. Turagushimiye ibikorwa wakoze. Birumvikana uri ku gikorwa usaba ngo tugukorere. Ibisigaye nawe urabyimenyera. Usaba ngo tukwizere Imana. Ibisigaye nawe urabikora. Urakoze. Icyubahiro cyawe n'icyo wawe ahamwe n'isagara cya Ngozi bimenyekane ko wapande ko dufise Imana. Urakoze. Tubyambaye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Mana hezeye cyane. Mana hezeye cyane. Mana akomeze cyane. Haleluya. Haleluya. Imana hezeye cyane. Haleluya. Haleluya. Nimunyingishe. Yesu yavuze ngo data akora nanjye bagira gute. None Imana